none rero Imana yarakoze ko abo bana bose ntabahawe n'ubwoya bw'intama. Imana yarampaye abana. Ndagushima Yesu kubyo wakoze, amaraso wavuye ga mwami nije waziraga, amaraso wavuye ga mwami nije waziraga. Bakunzi ba Meira TV turabaramukije canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nkuko mubibona turafise umutumire mu kiganiro Yesu n'inyishu. Intumbero nuko agira dushingira intahe y'ivyo Yesu yamukoreye. Turaguhaye kaze widondora bariko baradukurikirana, hama ucutugira ku muriri udushingira intahe y'ivyo Yesu yagukoreye. Nitwa Bizimana Goreti. Jewe narinje gushinga intahe ivy'Imana yankoreye. Jewe narabaye ngaho Imana irantera iteka irampa umushinga ntahe. Rero Satani ntiyabishimye yuko ngira amahoro mw'urwo rugo, ariko rero jewe naragiye nshitse mw'urwo rugo ndagira ibibazo, batangura kumbwira yuko bonca karasago. Rero nanje ncamvuga nti jewe nta karasago munca ntibikunda. Ca barambwira ati nuko iwanyu mwahiriwe. Jewe naramwishuye nti wacu twe twarahiriwe nkuko bivuze nyene, nivyo nyene. Mugabo rero hanyuma y'ivyo baca barambwira ati burya rero wewe barakuroze, ati hari ahantu twagiye batubwiye yuko bakuroze kandi warozwe n'umukobwa mwagendana. Jewe nca ndababwira nti jewe ntawandoze, ntanaka kuko sinavuze izina, ntanaka yandoze kweri. Acavuga ati umuntu muragendana mugaba kwanka. Niho rero hahera iminsi acarambwira ati burya rero umushinga acaranyandikira intuze ikete, amatelefone ntiyari bwabeho. Acambwira ati jewe burya narihanye, ati none rero uraba nawe uroje kwihana. Ntijewe ntibikunda, ntikuko ntibikunda nyene, ntikuko ushima bidakunda. Ntijewe kweri uragenda wewe wihane ko wihanye nta kundi. Mugabo rero abavyeyi nyene baca barambwira ati rero nta kundi. Maze kuja kubibabwira uko vyagenze, maze kubabwira uko vyagenze ati nta kundi nitwe turoca tubikwirikirana, nta kundi ko bigenze uko. Bukeye bwaho yaciye azarambwira ati burya rero ejo hariho ahantu turoja. Nteyego duca turagenda. Bukeye turagenda kuwo mupfumu. Uwo mupfumu rero ikintu yanshikije ko yambwiye yuko ati wewe nukuri baragize udaterekerewe, bataguterekereye. Ndabona iwanyu ntibaguterekereye, bataguterekereye wewe nta mwana uroronka. Ntangura kugira ubwoba. Acambwira ati kandi wewe ukeneye intama. Ntije ntivyokunda, ntumushinga ntahe yarihanye. Ngo ya naho yihanye ngo reka ngo intuze duce tureka ngo izo ntama, ngo reka dukoreshe ngo muroce murondera ubwoya bw'intama. Ncamvuga nti numva ubwoba buranyishe. Barambwira ngo ubwoya bw'intama ngo bumwe burova iwanyu ngo bw'intama y'inyana, ngo hanyuma ngo iyo ntama y'imfizi nayo ngo buroca buva ngo iy'umugabo wawe. Je ntangura kugira ubwoba bwinshi cane. Hanyuma rero nca ndavuga ngo umutima ntimana, ntijewe ibi bintu, ntijewe ndabona ko bitaroshoboka. Burya Imana irakunda umunyavyaha, nari umunyavyaha ariko Imana yarankunze mw'ico gihe. Nca mvuga nti Mana uzontabare je ntako vyogenda. Niho rero ntivyatevye umushinga ntacaraza. Rero baca baragenda rero iwacu barazana ngo bagiye kuzana ubwo bwoya bw'intama.
mugabo rero ndashima imana umuvyeyi wanje ntiyaburungitse yaciye yanka, niho rero niyumvira nti mana ntinukuri urakoze ntikubona atabuzanye. Ntirewe bukeye bwaho nabona umushinga ntahe wanje yimba akura y'ibiheko vyari mu nzu, ndavuga nta twari mu nzu gamana irimwo ibiheko, rero arabikurayo. Niho rero uwo wabishinganye yacaza aramubwira ati ivyo bintu nibiki, muga arabona yuko ariko arashingura ibintu bari barashinze, yatangura kumubwira ati we wasaze birabuze, aturamenye ibanga, ati heraba n'umuntu atarazi ivyo ari vyo, ati arabimenye. Rero ntiyamwishuye, yagumye akora ako kazi, mbona bikura yabiterera inyuma y'urugo. Rero abitereye inyuma y'urugo tuca turaba ngaho, jewe arambwira kwihana ndanka, ndamubwira nti je ntivyokunda, niwe ko wagira ubwo buntu ukihana, nti nanje niyo hagera nzokwihana. Rero abantu baguma banza mu matwi bambwira ati umviriza ukagenda kwihana, urazi ko babatizwa kabiri uroba umenya ibanga. Jewe ncangumana nyene ubwo bwoba nti je sinobatizwa kabiri nzobamenya ibanga. Mugabo rero imana yaranteye iteka iranyugururira urugi, ubu narihanye kandi ndashima imana. Kandi ikintu nshimiye imana nuko imana yarampaye abana, irampa abana 5, bari 6, mugabo imana umwe ntiyashimye ko yobaho, yaramukeneye hama aramujana. Mugabo rero ntawubaho mu vyiza gusa, ivyo vyose ndabishima imana. None rero imana yarakoze ko abo bana bose ntabahawe n'ubwoya bw'intama, nabuhawe n'iyo mw'ijuru. abo bana utubwiye wabarose nyuma yuko wihanye? Ego nari narihanye kweri, umwashe kuva ku mwana wa mbere nari narihanye. Nico gituma nshimira imana ko ntabakuye ku mupfumu, nabahawe n'iyo mw'ijuru. Ego hariho abantu usanga bari mu kibazo nk'ico waciyemwo, wobahanura iki? jewe ico nobahanura, umuntu yagize ibibazo kwihangana, kuko umuntu yamaze kuja mu bibazo akihangana, vyose imana irabikora, ntaco imana itakora. Kandi imana imaze kubigukorera, nico gituma ubona turiko turashima imana ivy'imana yadukoreye. Yego none rero intahe yanjigera ngaho, abumvise gushima imana ibahezagire.